bakundwa, turashimira cyane Imana kubwo ubutumire bw'igiciro butunganye kandi no kubwo iyi ndirimbo ngo ingo gusa ku isoko ritemba kubw'ineza yawe inywa, uko niko Yesu aguha inkomezi n'umwete mu kwizera. Turashaka mu buryo bushasha kuvuga ko buri gihe iyo tuje gukorana ntigeze aduhemukira, yamye atugaburira aduhaza biciye ku ijambo ryiwe ryera. Ariko si gusa ko iyi ndirimbo ibivuga, ariko n'Imana ubwayo ibivuga mu ijambo ryayo mu muhanuzi Yesaya. Hano itanga ubutumire ku murongo wa 55, aravuga muri Yesaya 55 umurongo wa mbere ngo yemwe abafise inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafise amahera nawe naze nimuze mugure mujye, nimugure vino n'amata mudatanze amahera canke ibiguzi. Ni gituma mutanga amahera kugura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, niho muzojya ibyiza ubugingo bwanyu bunezererwa ibishashagira. Mutege amatwi muze kuri jewe munyumve, niho ubugingo bwanyu buzobaho, nanjye nzosezerana namwe isezerano ritazoshira, niryo mbabazi Dawidi yasezeraniwe zitazovaho. Raba ndamutanze ngo abe icabona cyo gushingira intahe amahanga, ngo abe n'umukuru na segaba w'amahanga. Raba uzohamagara ihanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizokwirukirako, kubworaho Imana yawe ni no kubw'uwera w'Abisirayeli, kuko azoba aguhaye icubahiro. Mbega iri si ijambo ry'igitangaza? Ngo mwese abafise inyota, ndizera yuko mu bintu byano ku isi turafise ibihagije byo kunywa no kurya, ariko ibintu imitima yacu yipfuza, ibyo ubugingo bwacu bwipfuza, ni Imana nzima niyo dukeneye, na cyane cyane mu ino minsi Imana nzima. Birashoboka yuko tuba mu isi ya kidini bakita ko arabasengaye, ariko mu by'ukuri iyo turabye neza ibintu nta kintu kimwe baba bashaka kumenya ku Mana, ahubwo bajugunye n'ijambo ryayo, niba bashaka kumviriza ibyo Imana ibabwira mu minsi yacu. Ariko turashobora kuvuga yuko Imana irafise ubwoko ubwo bugomba kumviriza ibyo ishaka kuvuga. Ndiyumvira yuko dushobora kwiharura muri ubwo bwoko, kandi rero ibyo si kubera yuko twari tubikwiriye ibyo twakoze, ariko nuko twahawe ubuntu n'Imana. Turashimira cyane rero Imana yuko yatumurikiye ku ijambo ryayo n'iminsi ya nyuma. Turabona no muri Isirayeli iminsi yose yaba ari umunsi wa kidini, kandi umunsi w'abasengaye, kandi nk'uko byanditse mu muhanuzi umwami akaza, byari byaravuzwe n'abahanuzi bose. Ariko igihe yaza, mbega bamugize iki? Igihe yabazanira ugucungurwa, gukira indwara n'ibi na biriya, mbega bamugize iki? Baramwanse, baramubambye. Bakundwa, mbere tutarabashiki banje bagenze, ibyo bintu nyene usanga mu minsi yacu. Ariko kiriya gihe kera yari afise umukuku muto witondera ibyo avuga, uwagabiriza ku byo avuga, abo yashobora kugurura umutima no gutahura ijambo ryayo. Uko niko tubibona mu byanditswe byera, kandi ibyo bintu nyine biracari no mu minsi yacu. Natwe nta kindi kintu twokora kiretse gushimira Imana yuko yaraduhamagaye kandi yaraduronse. Turashaka kugendana nayo umunsi inyuma y'uwundi, isaha inyuma y'iyindi, gushitsa aho tuzova mu kwizera tukabona ibyo twizeye. Uko niko kwizera kwacu, twizera amajambo y'Imana. Rero je ari gihe mpura n'abantu benshi, na cyane cyane ku buzi, iyo tubabwira iby'Imana tukabwira ibintu nk'ibyo, baravuga
baravuga ngo beriya ngo twoyizeraga ijambo ku rindi ngo oya ngo sivyo bishaka kuvuga banka ibyanditswe bajugunya ibyanditswe byera ariko kubizera nyakuri ijambo ry'Imana ni ukuri gifatika kuko ni umunyakuri yavuze ijambo ryewe kuri twebwe ni iby'igiciro kandi dukunda n'ijambo ry'Imana n'imitima yacu yose kandi ko niko dufatanya nawe niko dufatanya na bamwe ku bandi uko rero niko tunashima ubu kubwo iri koraniro ritonyi turashaka guhaguruka kugira ngo dusabe umwami imigisha yiwe umwami Imana yizigirwa turagushimira n'imitima yacu yose kubwo n'ino saha nayo no kubwo aya makoraniro no kubwo ubukwe wamaze kuduhezagira wamaze kuduhezagira mu bihe byagiye kandi n'uyu munsi naho uriko uraduhezagira wavuganye natwe biciye ku ijambo ryawe gira ry'igiciro turaguhimbaza turagusabye mwami wezegirwa ngo ube hano na mwemu wawe kandi n'ubushobozi bwawe wigaragaze ubandanye kwigaragaza biciye ku ijambo ryawe ryera ry'igiciro kuko turabizi yuko ijambo ryawe ni mwemu kandi n'ubugingo amajambo y'abantu aravaho ariko amajambo yawe agumaho ibihe bidashira gushika mu bihe bidashira aguma afise agaciro ijuru n'isi bizovaho ariko amajambo yawe agumaho ibihe bidashira kandi turabishima turanezerewe kubw'ibyo niwe gusa duha icubahiro mu izina ryera rya Yesu amen. Hashimigwe umwami yuko ibyo bikiri ibyo kuri uyu munsi ibintu byose Imana yavuze ni ibyo kuri mu gushika mu bihe bidashira amajambo y'abantu ne sont pas sûrs, ça ne ntazwi neza ibyo turabizi suko tugomba kwitega ku bandi ariko ntidushobora no kuvuga yuko ari muri yogira ikintu atwitega ko rero umuntu wese yishiremo muri ubwo buryo nta muntu n'umwe muri twebwe umuntu yoshobora kuvuga ngo twamwizigira igihe bijanye n'ibintu bihoraho igihe bijanye no kuba ari ibintu by'Imana bikwiye ko haboneka utagira amakosa utunganye urengera amakosa yose urengeye amakosa yose urengeye ububeshi bwose igihe bijanye n'ibivuga biraba bidashira ntushobora kubwira ibyo ukorana n'umuntu ntugomba kwizigira umuntu utegerezwa kuba gusa uhura n'uhoraho. Nashaka kuvuga imbere y'igihe mvuge imbere y'igihe yuko kugira ngo ndabatume mutekana ndabahe mutekane uyu munsi dufise abatumire kandi turaza kugira ubukwe nje gituma uyu munsi nta butumwa burebure cyo kuvuga rimwe umwami aravuga mu buryo bugufi atari mwanya muremure ariko ijambo ryiwe rikinjira mu buryo bw'ibwina mu mitima yacu kandi ibintu rero bikagenda uko hamwe natwe mfise ijambo ku mutima rihura neza na bino mu butumwa bwiza bwa Matayo gice ca 22 hano turasoma dore ku murongo wa 2 Matayo 22 umurongo wa 2 ati ubwami bwo mwijuru busa n'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe arongora atuma abagendanyi biwe ngo bahamagare abatorewe gutaha ubukwe banka kuza yongera gutuma abandi bagendanyi ati mubwire abatowe muti raba amazimano yiwe yayiteguye n'amapfizi n'amagumba byiwe byabazwe kandi byose biriteguwe kandi byose biriteguwe nimuze mutahe ubukwe ariko barirengagiza barigira umwe aja mu itongo ryiwe uwundi mu bidandazwa byiwe abasigaye bafata abo bagendanyi biwe babakorera ibara barabica uwo mwami araraka
troupes fit périr ses agomora ingabo ziwe ahonya abo bicanyi ayigiza igisagara cyabo maze abwira abagendanye biwe ati ubukwe buriteguwe les noces sont prêtes mais les conviés ariko babutorewe ntibari babukwiye en allemand n'étaient pas dignes d'en prendre part. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces. nuko nimugende mu mayira abiri Trouverez. muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe abo bagendanye baragenda baja mu nzira bakoranya abo babonye bose ababi Et n'abeza la salle mu bukwe huzura ababutorewe et la salle des noces fut pleine de convives. Jusqu'ici, gushitsa hano iyi nkuru yo muri bibiliya iraba ubwami bw'imana notre Seigneur, umwami wacu dans les évangiles, mu butumwa bwiza a mu banjiri yatanga utilisé yakoresha igitigiri kinini c'imigani kugira ngo yerekane mu ishusho yabyo uko ibintu bimeze du plus grand festin des noces. bijanye n'ubukwe bukomeye bw'ibihe byose Le festin des noces ego n'ubwami bw'umwami w'abami bwuganza abaganza auxquels les hommes sont invités. ubwo nibwo abantu batumirirwa ko hano ku isi ubutumire buratangwa Et c'est dans la gloire kandi ni mu bwiza niho vuba hazobera ayo mazimano y'ubukwe ubu rero ntidushobora hano kwinjira mu nkuru y'agakiza ariko turashobora kuvuga ibi Dieu a imana irafise uko yubatse ibiri irafise umugambi Dieu sait ce qu'il fait. imana irazi ibyo ishaka Les hommes ne le savent abantu pas. ntibabizi ibyo ni iby'ukuri Et dans la religion, kandi mu idini ce plan n'est pas connu. n'uwo mugambi naho ntushobora kuwusangaho ariko umuntu n'umutima we wose Cherche le plan arondera umugambi w'imana kandi akaba ari umunyakuri akaba aciye bugufi imana izoreka n'uwo muntu imubone ayibone et n'uyu munsi ibintu by'imana birasanzwe cyane kandi bishikira abo bose baza kuri yo baje mu bunyakuri hano rero turabwiwe sortez, allez et Ngo- invitez. sohoka Dites aux conviés, voici j'ai ngo préparé. mugende mubwire ababotumiwe ati nimuze amapfizi n'amagomba byiwe byabazwe byose biriteguwe nimuze mu butahe ni umurongo wa kane mbega Et qu'est-ce qui a été dit à ceux qui Mbega- ont invité? mbega abatumiwe babwiwe bavuze iki umwe yitwaje iki uwundi yitwara ikindi hanyuma ntibaza ntibigeze bitwararika ubwo butumire nimwibaze umwami nabo tugifise ariko nk'umwamikazi w'ubwongereza nk'akarorero atumye Nous invitons. adutumiye nk'ubu adutumiye iwe tumira mu bukwe si ukuntu twokumva ko twubashwe mbese ko D'être invité par la reine d'Angleterre. dutumiwe n'umwamikazi w'ubwongereza twavuga ati nimwumvirize mwese nahawe ubutumire hano hariho ubukwe buzoba Au château. buzobera hariya mu kigwa c'ibwami natumiwe ababanyi bacu bose abantu bose dukorana ku buzi N'est-ce pas? nibyo coba ari cyo kiganiro twovuga ahantu hose tuba ariko hano dufise aho duhurira n'ubutumire busumba ubwo umwami w'abami bose umwami wacu aradutumira Et ce qui est bien ici, kandi iciza muri ibi kandi kigitangaza ni uko il ne se tourne pas vers toutes les maisons du roi, mais il ntagenda mu nzu zindi z'abandi bami ariko agenda mu bantu bo mw'ibarabara hano haravuzwe ngo genda mu mayira abiri au baron tel, ntimugende mu kigwa iki n'iki ku mwami uyu n'uyu oya ariko genda muri bariya bantu bo mw'ibarabara mutumire chacun qui écoute cette invitation, uwo wese akumva ubwo butumire akabwemera qu'il soit mon invité. nabe umutumirwa Moi, wanje Seigneur, ça c'est pas une histoire. ku mwami wanje iyi si nkuru ibi ni ibintu by'ukuri iyi si nkuru ibi ni ibintu by'ukuri bihari kandi uko niko tunezerwa ko uwo muhamagaro Dans notre vie mu buzima bwacu est venu. waraje Et nous tous
kandi twese ubwo butumire twese abari hano twese twari mu nzira, hanyuma bukwi na bukwi turahamagagwa dukwegererwa kuraba ko Imana hari ikintu yateguye hamwe natwe, hanyuma ko ifise umugambi, ifise ikintu yamaze kugira umugambi, kandi ko hano ku isi yagaragaje kugomba kwayo mbere mu mitima yacu bitangura kubiragira hamwe n'Imana. Ni ikintu cy'igitangaza. Ariko bakundwa, mu kiganiro cya mbere ku ndabo ya mbere, ku kiganiro cya mbere urukundo, hano turashobora kuraba ko Imana muri Kristo yahindukiriye mu maso hayo iraba abantu, yari indabo y'urukundo, nta kindi kintu. Imana mu rukundo rwayo yahindukiriye abantu, yategerezwa kuba umuntu ku bw'abantu. Hano imbere yanjye mfise ikinyamakuru ico ngomba kubereka mu kanya, canke ndabivuge ko byanyiganyije mu buryo buteye ubwoba. Murazi ibiraba umwami wacu mu nkuru yose y'ishengero mu buryo bushasha byamye biharirizwa. Abanyateolojiya bakomakomeye abiga ibya Bibiliya ntibashobora kumvikana ngo umwami n'uyuhe, mbega ni Imana, mbega n'umuntu, mbega ni Imana, mbega si Imana, n'ibindi n'ibindi. uko niko ibihari byabo byabandanya kuba. Nta na rimwe mu nkuru yose y'ishengero hoba harigeze habaho igihe aho abantu boba bariyibagiye ku buryo bw'uko bavuga ibintu nk'uko babivuga mu minsi yacu. Mu by'ukuri byarenze urugero hamwe na Yesu Kristo, hamwe n'imyaka irenganye. Bavuga ngo ni icyamamare gikomeye, superstar. Ariko jewe nanyiganyijwe no kubona ikinyamakuru magazine Time, nicyo kinyamakuru gikomeye cya burindwi mu isi yose, y'itariki 7 z'ukwa gatanu mu 1984 ni ku rupapuro rwa 44. Hano Kristo ngo yategerezwa kuba ari uwagaragajwe kuri urwo rupapuro, hanyuma uwanditse ico kinyamakuru akora uko ashoboye n'imishatsi miremire iri mu kajagari, afise igikiriza c'abagore, mu buryo bwo gusuzugura muri katedrale nini St. John Imahane, ni igisagara kiri impande ya New York, kirazwi cyane nka Brooklyn. Hanyuma ngo agatanga amwe umwami wacu Yesu Kristo yatutswe muri ubwo. Ntihacyanditswe ngo Kristo, handitswe ngo ni Krista. Kristo, uruvuga Krista ni izina ry'abagore, ngo rero ategeza kuba ari umwami wacu ngo nk'umugore n'imishatsi iri mu kajagari n'amabere ari hejuru, ari uko ngo agaragazwa ku musaraba. Rero ndibaza ni kugera ku ruhe rugero kurogota ku mwami wacu bigomba kugera. Abantu batakaje gutinya Imana, babaho nk'aho umenga ntihazigera habaho urubanza aho umuntu wese azoseruka. Ibyo ni ibintu bitumvikana. Nimba abantu batizera ntibagomba kwizera, ariko aho barabonye umuntu acokora Buddha, Confucius canke Mahome, mbega mwarabonye umuntu yarakoze ikintu nk'icyo kuko babikora n'umwami. Uwo ni umubabaro kuri twebwe, kuko umwami twe yaradukunze kandi yatanze ubuzima bwiwe ku bwacu kugira ngo dushobore kuva mu rupfu, dukizwe tuve mu rupfu. Hanyuma iyo twiyumvira yuko rero Imana yacu y'ijuru iraba ikaraba ku isi, ikabona ibyo bintu byose ikabyandika,
nubwo biri uko mu mwaka wa 75 niho byatangura akana gato ka Winston hari ibintu kavuga ibintu byinshi kuri ibyo. Mwenda Frank yaje kubivuga mu Cyongereza bakavuga ngo ni Kristo agomba kugaragazwa nka nyina wacu. Mbega twovuga iki kuri ibyo? Amajambo turayabura, nta kintu na kimwe twovuga kuri ibi. Twoshobora gusa kuvuga tuti mwami babarira abo bantu, ntibazi ibyo bakora. Tubaye mu gihe aho abantu batakaje ubwenge bararenga akarimbi kose k'ibyo wabemerewe bagacokora umwami kandi bakamucokora nk'uwabambwe. Kuri twebwe abizera umwami wacu Kristo, umwami wacu ku musaraba ni ikigaragaza ugukizwa, si umusaraba gusa ahubwo wabambweho. Iyo umwami wacu iyo atagiye ku bwacu ku musaraba ntiyari gushobora kwikorera amakosa yacu n'ibyaha byacu, ntiyari gushobora gufata hariya ku musaraba agafata ikibanza cyacu. ntitwokapfuye na rimwe tubayeho ibihe bidashira, ntitwopfuye turose ikigogo cy'ibyaha byacu, nta na rimwe twobaye twarakiriwe n'Imana mu buntu. Nicyo gituma ibintu byose bihura no gucungura kwacu ni byera kuri twebwe, kuko Imana yera muri Kristo umwami wacu yarihishuye. Mu mubiri yari umuntu, yarajya yaranywa, yasanzwe nyine nk'umuntu nk'akayoya gato nk'abandi bantu bose, ariko mu mwemu yari umwami w'abami. Igihe abantu bose bapfa bagahambwa bo byaba bibaheranye, ariko umwami wacu yashoboye kuvuga imbere yaho ngo nzozuka ku munsi wagira gatatu, ngo nzobabanziriza i Galilaya. Ibyo byarabaye umunsi wa gatatu, haba kunyamugigima ikomeye y'isi, hanyuma umwami araseruka nk'uwazutse, araseruka wamaze gutunganya iby'urupfu, wamaze gutunganya ibiraba umugwanize Satani, hanyuma agasohoka nk'uwanesheje ku bintu byose byadukora ko tubwi nk'abantu. Nicyo gituma turakunda umwami wacu, kuko yakoze ibintu byose ku bwacu. Iyo rero dutumiye abantu ngo baze kuri we, si ukoza ngo bifatanye n'umugwi w'idini, oya bagenzi bakundwa. Hano nta kuba abanyamuryango canke nta muntu akizwa n'amasakramento, nta bigirwa, nta bikorwa. Hano tuza gusa mu guca bugufi gusa tugakorana twese hamwe nk'abene igihugu basanzwe, abo imyaka myinshi bagenda ku buzi bwabo nk'uko n'abandi bantu bose, ariko twakozwe ko n'ubuntu bw'Imana kandi twagize umwimenyerezo w'agakiza w'Imana. Ni kubw'iyo mpamvu icyo cyemezo gikomeye twemezwa imbere mu mitima yacu, turashobora kubwira abandi ati nimuze ku mwami, nimuze mukurikire ubwo butumire bukomeye. ubwo butumire ntimwange abagendanye umwami atumye umuvuge ngo nta mwanya mfise ngiye kuvyumvirako, ariko mutahure ko ubwo butumire mu by'ukuri est apporté sous l'ordre bizanwa kuri gahunda y'Imana isumba byose, bibwirwa abantu bose, abashaka kuza bose barashobora kuza, ariko nta muntu n'umwe azotegekwa kubikora uko. Mu ijuru hazoba hariho abantu gusa bari bashaka kujayo. Imana nta muntu n'umwe izotegeka kuja mu kuzimu, nta n'umwe izotegeka kuja mu ijuru. Abantu ubwabo bari hano kandi nibo bifatira guhitamwo, bagafata ingingo y'ibihe bidashira, bivana n'umwe wese.
imana ntizodutegeka ikintu na kimwe, yakoze byose ku bwacu, ubure biva kuri twebwe, bivana natwe. Mbega turemera ubuntu n'agakiza ibyo duhabwa muri Kristo Yesu mu kwizera, tukabyemera, hanyuma tukaba tuzi yuko umwami wacu yaje akaza kuri twebwe, yacitse umuntu kugira ngo adukize, kandi kugira ngo afate ikibanza cyacu, apfe urupfu rwacu kugira ngo twe tubeho ibihe bidashira. Umuntu yizera uko Imana ibona ibintu aba yavuye mu rupfu yageze mu bugingo, aba yamaze kuronka ubugingo budashira biciye kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Akiri hano kwese ubugingo budashira ntituburonka biciye mu rupfu, twabihawe na Yesu Kristo umwami wacu. Niko bw'iyo mpamvu ibyanditswe byera biravuga biti uwizera umwana w'Imana afise ubugingo budashira, umuntu atamwizera ntafise ubugingo. Hano tugarukiye twihuse kuri buno butumire bw'igitangaza, umurongo w'icenda, nuko nimugende mu mayira abiri, Matayo 22:9, nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Rero nimba umunsi umwe imbere yuko imiryango yugagwa, ijambo turifashe nka nkama, rero rizoba ari igikorwa cyacu cyo kubwira abantu bose badukikije, twabwira ati nimwumvirize, era ubutumire nimuze ku mwami. Igihe cy'ubuntu kigenda ku iherezo ryacu, imiryango y'ubuntu iza kwiyugara burundu. Mbega murashaka agakiza? Mbega muremera ubugingo budashira, cyangwa naho murashaka kwicira ku ruhande y'ibyo nyine ku kaga kanyu bwite? Rero nimugende mu mayira abiri, muhamagare mu bukwe abo bose mushobora kurunga, mubabwire, mbwire abatumirwa ati abatumira ati nateguye ibimasa byanje byabazwe nimuze. Hanyuma ku murongo w'icumi aravuga ngo icyumba cuzura abatumiwe. Nashaka kuri uwo munsi w'ubwiza, uwo Imana yamaze gutegura, uwo yateguriye byose, nashaka kuzoba ndi muri abo binjira mu bwiza. Murazi umuntu wese yavukiye mu inosi ategerezwa no kuva mu inosi. Ni gusa ni ikibazo gusa ngo tujya hehe? Mbega mumva mu kaburi nta muntu n'umwe yagira icyo ahinduka, cyangwa mu ishengero nta n'umwe yagira ikintu ahinduramwo, mu mugwi cyangwa mu mugwi nta kintu kimwe ahinduka. Ingingo umuntu wese akiriho imbere y'uko apfa ategerezwa gufata ingingo imbere y'uko apfa. Hahiriwe abantu bashobora kuja gusanganira umwami atari ubushizi bw'amanga, atari mu kwiyemera kwabo bwite, ariko bafise ubushizi bw'amanga buva mu kwizera yuko bakiriho bahawe ubuntu n'Imana. Kandi misi yose aba ari amahirwe adasanzwe niyo umwami akoresha kugira ngo abwishe imitima yacu. Amahirwe nk'aya ni ubukwe. Hano ni ubukwe, ayandi mahirwe ugasanga ayabonetse arababaje, ariko hano ni iby'umunezero iyo hari ubukwe kugira ngo duhamagare abantu baze ku mwami. Hano haravugwa abumvirije, abakiriwe ubuntu, abakiriye bakumviriza ubutumire, ariko ntibabwitwarike. umwe agenda mu murima, uwundi akajya mu bidandazwa byiwe, umwe wese akagenda mu nzira ziwe, akagenda mu byo yitwararitse, akagenda mu byo yireguramwo. Ntibateze amatwi, ntibafashe nka nkama ngo butumire. Hanyuma uwo mwami araraka aravuga ati ababutumiwe ntibari babukwiriye. Rero genda irindi rimwe, mugende mu mayira abiri, muhamagarire mu bukwe abo bose mushobora kubonayo. Umurongo w'icenda, rero abagendanye ngo hose mu bukwe huzura
comment est-ce que là-bas, ababutorewe dans la gloire, turerekwa muri bibiliya ce sera une fois. ingene rimwe mu bwiza bizaba bimeze Dans Apocalypse, mu byanditswe Yohana le chapitre 19, igice cya 19 turasoma duhereye ku murongo wa w'indwi. réjouissons-nous, Apocalypse 19, verset 7, soyons dans l'allégresse et donnons tunezerwe duhimbagwe tuhe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama sont venus, bushitse, son épouse s'est préparée, umugeni wiwe et lui a ariteguye été donné de se kandi revêtir yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. le fin lin, ce sont les œuvres justes des Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. L'ange me dit le verset 9. Umurongo w'icenda, umumarayika arambarira ati andika Qui sont appelés uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Puis il me dit ces paroles, Kandi arambarira ati ayo majambo paroles de Dieu. y'ukuri y'Imana. Je tombais à ses pieds. Nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no Il kumusenga. me dit, Arambarira garde-moi de le faire. Je suis atoya compagnon sigaho de service ndi umugurano et celui mugenzi de wawe tes frères kandi ndi qui ont mugenzi le wa bene so témoignage de bafise Jésus. Adore ivyo Dieu. gushingira intahe Yesu. Imana aba ariyo usenga kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mwemu. Quelle parole merveilleuse. Mbega ijambo ry'igitangaza, murazi yuko mu ijambo ry'Imana Le passé, le présent et le futur kahise kobo na kazoza sont décrits. biravugwa mu buryo bwuzuye. Pas de livre nta comparable à la gitabo Bible, woshobora kugereranya na Bibiliya. Nta gitabo qui nous informe sur Dieu, kitubwira sur amakuru la ku création, Mana, sur le ciel kitubwira et la ku terre, kuremwa, sur ku la isi vie et la n'ijuru, mort, ku ubuzima sur n'urupfu, ku bintu byose qui pourrait nous donner des informations réelles en gishobora dehors kuduha du livre de Dieu, la amakuru Bible. nyayo Et pour cela, hanze nous sommes ya très kino gitabo cya reconnaissants. Bibiliya. Kubw'ivyo rero turashima Ici nous a cyane. dit, Hano turabwiwe Réjouissons-nous, verset 7. ngo tunezerwe, umurongo w'indwi muri Yohana 10, ngo tunezerwe duhimbagwe tuhe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Jésus-Christ notre Seigneur est apporté en relation Yesu Kristo umwami wacu est décrit en relation avec notre rédemption, avec agaragazwa mu n'agakiza kacu nk'umwagazi w'intama. Yohana umubatizi yaravuze umunsi umwe aravuga ngo umwagazi w'Imana ukura péché du monde. icaha c'abari mw'isi. Hanyuma hano Parler du festin des noces de tubwirwa l'agneau. ubukwe bw'umwagazi w'intama, niko buvugwa kandi niko handitswe. Dieu, notre Seigneur, Nk'umwagazi w'Imana, umwami wacu pris par son sang, yarishe ikiguzi biciye ku maraso en yiwe, son sang sur la croix à Golgotha, yamenye amaraso yiwe ku musaraba i Golgotha se choisir une ngo épouse, yecagurire se choisir umugeni, une épouse, yecagurire umugeni. et dans le jour de la Kandi gloire, mu munsi w'ubwiza hariya mu bukwe bw'umwagazi ngo amutware mu izamurwa igihe azoba agarutse, kuko car les noces de l'agneau sont venues et son épouse ubukwe bw'abamagazi bwashitse kandi umugeni wewe yiteguye. Ibyo Yohana 19 umurongo w'indwi. Hano tubona ici au premier rang, umukwe assise, que nous voyons, et s'est préparé. hano ari kwerekana mu cyumba barimwo, umukwe nawe aho yiteguye yambaye neza. harabaho kwitegura. Déjà des hommes abantu bafise ukuntu bakora ibintu bakabitegura bakabipanga, akaba kwitegura. Imana nayo irafise kwitegura ibintu, fait des préparations. yariteguye. Si gusa biciye kuri Yesu qui nous a racheté, Kristo umwami wacu yaducunguye gusa, ariko aussi ni préparer la gloire pour nous. yateguriye n'ubwiza nabwo. Kuko ubuntu bwiwe yarabiduhaye kugira ngo dushobore twebwe abantu b'abagorwa qui sont nés déjà dans le péché, dans bavukiye mu l'iniquité, cyaha, bavukiye mu bigabitanyo, dushobore est habillé en blanc comme kuba l'épouse, twambaye ibyera nk'umugeni, pas avec
nos propres vêtements, mais atari habillés en mu blanc. mpuzu iteye isoni ariko twambaye mu mpuzu yera dutsindanishirijwe imbere y'Imana atari mu kugororoka kwacu bwite ariko twatsindanishirijwe kubwo kwizera muri Yesu Kristo umwami wacu umwagazi w'Imana uwamenye amaraso yiwe ku bwacu kandi rero kuri ibyo rero turashobora hariya kuba twambaye ibyera duseruke imbere y'umwami tube hafi yiwe hanyuma hano arabuzwe ngo ku murongo w'icenda agace ka kabiri ngo kandi aya majambo ni amajambo y'ukuri y'Imana. Hano dushobora kuvuga haleluya yibwira n'umutima wose ati Imana ihimbazwe. Si amajambo y'umuntu, ni amajambo y'ukuri y'Imana kandi abo bose bareka ngo bahamagagwe n'Imana bemera ubuntu bw'Imana bazonora iryo jambo ry'ukuri ry'Imana hanyuma bazoterera hanze ugukikiranya kose. Burazi hariho uburyo bwo kwizera butatu, hariho ukwizera no kwizera kuba kuvuye mu kutizera no kwizera kuri mu makosa. Abantu baza bavuye ku Mana, ukwizera kwabo kuba gushingiye mu Mana no mu ijambo ryayo. Hanyuma ibintu byose biteye umugongo Imana, ibintu byose bice ku ruhande rw'ijambo ryayo bishobora kuba ari iby'idini byuzuye imirongo ya Bibiliya niba bihura n'Imana bitetse kuba bihuza n'ibyanditswe. Niba bidahuza na Bibiliya ntibishobora guhuza n'Imana, ibi bidashira ntibishoboka kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi ibintu byose bidahuza Imana yashaka kutwereka inzira bice ku ijambo ryayo, yategereza kuduha ikintu tugenderako igashirako imirongo ngenderwako kugira ko ngo umunsi umwe dushobore kubimenya. Nimba twashizeho ibintu byacu tugenderako byita ni gute rero umunsi umwe ushobora kuducira urubanza. Aho rero twashobora kuyibwira ati mwami Mana dukunda ntabwo twari tuzi tugomba gukurikira, ariko hariya azovuga ngo nabaretse byanditse nabandikiye ibitabo 36 de la Genèse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse. Guhera mu Itangiriro rimwe gushika mu Yohana 22. Ici dans ce livre de la Bible de la première page jusqu'à guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa nyuma nabahishuriye kugomba kwanje. Rero personne n'aura une excuse. Nta muntu umwe azogira rwitwazo imbere y'Imana. Ça c'est le standard divin. Ico nico Imana ifatirako l'unique livre divin. Nico gitabo cyonyine cy'Imana kirano ku isi. Et heureux hahiriwe abadasobanura ibyanditse muri Bibiliya ibubamfu n'iburyo, Ikiroma n'Igiriki, Igiproti n'ikindi babitwara mu ntuzinya yose. Hariyo amerekezo menshi atandukanye. Hahiriwe abantu atakira kimwe bahindura ibintu byose byanditse muri Bibiliya, ariko bizera n'imitima yabo yose bakizera nk'uko nyine byanditse muri Bibiliya. Umuntu nk'uyo afise isezerano, afite n'ubushizi bw'amanga bw'Imana ko azokizwa kandi ko Imana idashobora kwihenda. Ibyo murashobora kuba mubizi neza buryo budakikiranye. Imana si umuntu ngo ibeshe canke ngo itange isezerano itazosoza. Imana ni nyakuri. Nico gituma ubu rero twasomye ngo ayo majambo nayo kuri y'Imana. Ibyo Yohana 19:9 atari amajambo y'umuvugabutumwa canke umupatiri canke, ariko amajambo yayo ayo dushobora gusoma muri Bibiliya ni amajambo y'ukuri y'Imana. Ese ukuntu ari byo gitangaza! Ni byo byiza ko dushobora kwizera imitima yacu yose atakugurubuka, atagushaka ngo tuba tuzi ibintu byinshi gusumba abandi, ariko gusa tukizera ko Imana mu ijambo ryayo yatubwiye ukuri, tukizera ibyo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo. Niyo mpano y'agaciro ikomeye Imana ishobora guha umuntu hano ku isi, ijambo ryayo. Umuntu wese yumva umwami amara ibihe bidashira. N'ubu
Personne peut s'imaginer ce que c'est que de mourir nta muntu umwe ashobora kwibaza icyo ari cyo gupfa séparé de Dieu. atandukanijwe n'Imana, atandukanijwe n'Imana. Twumvise ijambo ry'intangamarara havugwa ngo mwese nimuze kuri jewe munywe mu buryo ku buntu, ntimukeneye gupima amafaranga, byose byararishwe, byose byarateguwe kandi riri mu murongo ukurikira. Sinshaka kubanza gusoma muri Yesaya 55 haca havugwa ngo umurongo wa 6 muri Yesaya 56 ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Rero umunsi uraje uwo umuryango w'ubuntu mu by'ukuri uzokwiyugara, kandi benshi bazovuga bati bazorondera, ariko hazoba harengeranye. Uyu munsi umwami araduhamagara mu buntu bwiwe, mu rukundo, kandi avuga ngo nimuze mwese kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe, nzobaha uburuhukiro, nzobaha guhembuka mu bugingo bwanyu. Mateyo 11 umurongo wa 28. ubwo butumire bw'Imana turashaka uyu munsi mu buryo bubereye, dukomeje rwose kuba twabutanze bushobore gushikira imitima yacu, hanyuma bishobore kurema muri twebwe, bishobore kuba byarinze muri twebwe ingingo yo gukurikira umwami no kwishura ku butumire bwiwe, mu butumire bwiwe, ngo tube muri abo kuri uwo munsi umwe bazoba bambaye ibyera, atabibazo, atarupfu, atagutandukana n'Imana, atangwara, atamyitwarariko, atakubabazwa. Turi hariya ku mwami mu ijuru mu bwiza. Kandi si ibyo gusa, ariko si umunsi umwe gusa, ariko mu bihe byose bidashira. Nta muntu n'umwe akeneye kubihagarika ko umutima ngo hazoba hariho kurambirwa mu bwiza, ariko mu buryo bushasha hazokwaba hariho ibidutangaza mu buryo bushasha. Pawulo, uwo muntu w'Imana akomeye, yari mu mbwemu, hanyuma aravuga ati ni ibintu ijisho ritigeze kubona, ibyo ugutwi utigeze kumva, kandi ngo bitigeze biduga ngo bije mu mutima w'umuntu. Nibyo Imana yateguriye abayikunda. Abikorino ba mbere 2:9 yaradukunze abikunda. Mbega natwe twamukunda mu buryo bushasha, mbega ntitwategerezwa, mbega ntitwagomba natwe kuyaha ubuzima bwacu. Uyu munsi kuraba umwami, turashaka kumuha ubugingo bwiwe. Amen. Data uri mu ijuru, twunamitse umutwe duciye bugufi, tuje imbere yawe kugira ngo tuvugane nawe. Iyo Kristo ataba yaradupfiriye, nous ne pourrions pas parler avec toi. Ntitwoshoboye kuvugana nawe, uburake bwawe bwoba bukiri kuri twebwe. Nous avons trouvé grâce, ariko twagiriwe ubuntu, et nous avons suivi kandi twakurikiye ubutumire, twemeye twitabye ubutumire. Mwami, waratwemeye, ton pardon, waduhaye ikigongwe cyawe, watugiriye ubuntu. Nous te remercions pour cela. Turagushimira kubw'ibyo mwami wizigirwa. Imitima yacu irakogwa ko mu buryo budasanzwe kuvyo waduhaye. Tu nous as rien imputé. Nta kintu kimwe waduharuye ko, tu nous as tout pardonné. Watubabariye byose, chaque transgression, buri kugabitanya tout, byose, toutes les choses, ibintu byose avec lesquelles nous n'aurions pas pu subsister devant toi. Tutari gushobora guhagarara imbere yawe, warabihongeye, urabihanagura, urabivana, mugiye ku musaraba i Golgotha. A répandu ton sang. Wamena amaraso yawe, o mwami wizigirwa. Bose bashobora gutahura yuko c'est pour cette raison ni kubw'iyo mpamvu nous t'aimons
tugukunda n'imitima yacu yose et te remercions kandi pour turagushimira ce que tu as fait, kubwo ibyo wakoze car nous étions sans kuko espérance. twari turi abatagira ibyizigiro tutagira imana mu ino si Mais maintenant, nous t'avons trouvé. ariko ubu twarakubonye wowe mwami wizigirwa kandi muri wewe dufise ibyizigiro bizima Car kuko éternellement, ibihe nous bidashira serons auprès de toi. tuzoba turi kumwe nawe mwami Cela est une douleur ni umubabaro kubona que des hommes dans ce ko temps abantu muri kino gihe t'humilient. bagusuzuguza wowe mwami Pardonne-les. bababarire Ils ne savent pas ce ntibazi qu'ils font. ibyo bakora Fais leur grâce. bagirire ubuntu Tu es notre rédempteur uri umucunguzi wacu et nous avons la grâce de t'appartenir. kandi tugirirwa ubuntu bwo kuba bawe muri bino bihe no mu bihe bidashira turagusabye Sauveur fidèle, mukiza reviens bientôt wizigirwa garuka vuba et prends-nous auprès de toi. dutware iwawe mu rugo mu bwiza mwami turashaka kuba iwawe Oh, nous désirons ardemment twifuza bikomeye kuja mu bwiza bwawe et nous asseoir à cette grande table twicare ku iyo meza nini ku bw'ubuntu bwawe twambaye ibyera dans toute la fraîcheur. mu bwiza bwose twagarutse mu buto bwacu atari umubabaro atari gupfa Toutes les choses terrestres mubabaro sont derrière nous. ibintu byose bya no ku isi byasigaye inyuma twabyibagiye burundu Tout sera glorieux byose bizoba ari iby'ubwiza kandi auprès de toi. hafi yawe wowe mwami wowe mukiza Aujourd'hui, uvuge uyu de munsi manière mu particulière buryo budasanzwe à nos cœurs. bwishe imitima yacu mu buryo bukomeye biciye ku ijambo ryawe Par ton esprit, kandi biciye kuri mwemu wawe turagusabye kandi de bénir ngo uhezagire le festin ubu des noces ubukwe ici tout à hano l'heure. Et bénis tous ceux qui uhezagire participeront à cette fête. abo bose bazogira umugabane mu bwo bukwe tugire imbere y'amaso yacu hanyuma twiyumvire Toi aussi, ko nawe tu as tout préparé wateguye byose au ciel et qu'un jour mu ijuru nous serons kandi en ko haut umunsi umwe tuzoba avec turi toi, mu ijuru nawe grand festin des mu noces. mazimano akomeye tukabigiramwo umugabane À cela. kuri ibyo Adoration et honneur gusengwa n'ubwiza soient bibe apportés ubizanigwe au seul vrai Dieu, wowe imana y'ukuri yonyene vraie parole kubwo éternelle. ijambo ryawe ryera rihoraho iryo waduhaye Loué uhimbazwe et kandi ushigwe hejuru sois-tu au Seigneur wewe mwami dans toute éternité. mu bihe byose bidashira mu izina ryera rya yesu Amen. amen